Okay, kera naruduga ruguru ego jemba mu Kirundo donc abavyeyi banje bava mu Kirundo Busoni no ikewe hama kolabona magaba ego vyoshoboka cyane twovugana nibaza n'ababarongoye kwera si bicano se imva cyane gose hama nibutse ari kinde ntanisho ati uvuka he abakishwe okay Yes, undi munywanyi ku murongo wa telefone. Mauro. Uza FM allo? Mi. Ego. Meze neza nshutia. Ndashima Imana papa wanje. Israel. Yo. Ni bon. Ndi vrai. Nawe mwigeme bani yahise ndamuramukira. Amahoro. Bani ibibazo byanje uwo mugabo yamaze kubibaza. Urakoze cyane ntasho kubona wanahamagara. Undi. Ego. Hanyuma na mikro. Ugenda bakurikirana iminsi yose. Urakoze cyane. Mikro arazi Kirundi cindani. Eko yavuga Igiswahili. Israel nawe. Kimusombo wa Kiswahili. Amagerageza kumviriza. Hanyuma akaneki nawe nyene kirende kiramugora ariko muri mama uradusesanguye mimi najua Kiswahili papa ndabumvita misi yose acha none je nazi Kirundi cyane amikro yego urazi Kirundi sana apana kwiradiyo turamaze no kwicarana umunsi n'ahantu ndumva yuko uzi Kirundi cyaha cyane hivi mimi sijui Kiswahili pale nilikuwa najifanyisha muri make rero ikintu nashaka kubabwira ego nukuri mukomere mu mukama ego muri abantu beza muri abantu bazima ariko kandi ikindi navane hashana numvise ibibazo mu mubazi ego muramukunda cyane gose ego c'est vrai bageza hano nyene mu mupakira ahantu kugira mubazi ibibazo byinshi ariko nawe nshaka mbavaniya na Munyakirundo nyene kwerera kwi acavuga iyo message ni ngo mushaka ndabatangire ngo ni muyimbire ndi make naryohewe kabisa kuko nabandi bose iyo timu yo ngazo kuri FM mete muradushimisha cyane gose asante hanyuma kandi mukomere kuraje navaniya hashi urakoze cyane kandi ngandi mande yanyu sawa Israel cyoruje nagenda mubaze ati warubizi yuko tugukunda gavani arakoze cyane kubimenyesha oya pana ntabyo narinzi ntabyo menye basi vyize bimbwire none tunagupenda sana nkunda mu Kirundi turagukunda wagalanyo impamvu I love you so much erega impamvu akubwira ngo bivuge ntubivuge mu Giswahili nukazi yuko meruka kera Israel mwambie banya niambishe ukweli ikabemba vraiment ulikuwa unataka kutoa ujumbe kwa nani uniambishe kweli vraiment nakuomba usiende ntugende ku mpande nagusavye bana nakuomba uniambishe ukweli ikabemba piko mtu ngo nataka kuambia nani bambe Nukure hari umuntu washaka go ako wasinijibie oya tugarukiza aho navyakuraniye kumbata Israel Kiswahili kinakusumbua sio sana jaribu muulize kaswali ndabasabye tubihindure ntaco tugaruke mu kirimi kavukire umusinzi wanasohoye indirimbo y'Igiswahili nzozogira ntabyo mu Giswahili okay basi wewe uvuze yuko undusha Igiswahili 87 n'ibice bitandatu bimbwire mu Giswahili please jewe 87 n'ibice bitandatu okay rero mwebwe ngira nsiro inoti ya 50 mwese mu kibi nani ihari sawa
jewe anza zana ikiveri anza cyonyene 87.6 donc 87 n'ibice bitandatu bivuge mu oya bakubwiye bashira ngaha 50000 sikuvuze nayishenga kabemba jeshizeho kwanza bitanu aratsinze oya vuga oya avanye je nachonze 87.6 bitanu oya vraiment 50 ni okay bitanu izigara twagiye indira reka gutwenga yo Sabina saba Dr. Sita ima Doctor muganga oya muganga wahe wo kuri Samuse Sabina saba Dr. Sita Dr. Sita Nocta bambe yo Doctor Nocta Sita ukora ico n'igiswahili cyane muganga 87.6 okay vuga ico giswahili ni cyane kwa muganga none basi nkosora fine senganimira yaducitse finally sanze mwebwe kibandanyiriza ikiganiro